Urugamba rwa Ndayishimiye na Fomi rwoba rwifashe gute? Intambara ya Ndayishimiye na Bunyoni ntizosiga Fomi. Amakuru dukura mu isoko ryacu mu iperereza akaba avuga ko Perezida Ndayishimiye yasavye iperereza gutohoza ku miliyaridi amajana atandatu yakuwe mu kigega ca leta hagahabwa Fomi ku itegeko rya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye yoba avuga ko Fomi itegerezwa gusubiza ayo mafaranga mu gihe Fomi yo yoba yivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu ryagize riti ntimuze mutangare mubonye ziranotse hakurikiye Bunyoni mu munyororo kuko ikibazo kirakomeye cane. Turetse ko bitumvikana ingene ayo mafaranga yakuwe mu kigega ca leta, amatohoza yerekana ko atakoreshejwe n'ivyo yari yitwa ko hagenewe. Ayandi mahera Perezida Ndayishimiye akeneye ko asigurwa ni amamiliyoni y'amadolari yakuwe muri BRB hagahabwa Fomi ariko yoba atigeze akoreshwa mu kurangura ivyo yategerezwa kuzana. Ishavu rya Perezida Ndayishimiye ryerekeye kandi abategetsi yabogoje muri leta ariko ziranotse akaca abaha akazi mbere akabahemba yasumba ayo bahoze bahembwa muri leta. Aha haravurwa cane Deogide Rurema yahoze hari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yoba asigaye ahembwa na Fomi imiliyoni 15 ku kwezi. Hano haravugwa kandi Christian Kwizera yari umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta yabogojwe muri ntwarane 2021 yagirizwa kwiba amafaranga menshi ya leta aca ahabwa imirimo muri Fomi. Haraciye iminsi mike kandi inama nshikiranganji itangaje ko leta igiye guhagarika gukorana n'amashirahamwe yahaye akazi abantu leta yabogoje ibagiriza amakosa. Aho benshi bumvisemwo ihinguriro Fomi. Hamwe leta yohagarika gukorana na Fomi vyoba bigoye ingene iryo hinguriro ribandanya ku murindi ryahorako. Icanyuma cadugije rwose ishavu rya Perezida Ndayishimiye ni ingene Fomi yacerewe gutanga ifumbire mu ntara nyinshi z'igihugu mu mwaka w'2022. Ivyo vyabaye mu gihe mu gihugu hariko hibonekeza ikena ry'igitoro, ikena ry'isukari, ry'ibinyobwa vya Braludi be n'iry'isima. Perezida Ndayishimiye yafashe ko ivyo vyose vyari mu mugambi wa General Alain Guillaume Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi. Ariko amasoko yacu yemeza ko ikena ry'ifumbire ryavuye ku kuba Fomi yitwararitse gushora ifumbire muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo aho yagurwa mu madolari maze ica isanga idafise ifumbire ikwiye mu Burundi. Kuva ubwo umugambi uriho wa Perezida Ndayishimiye hariko utavugwa n'uwo gufuta Fomi. Umugambi wo gusubiriza Fomi ugeze kure. Amasoko yacu yemeza ko hari umugambi wo gushiraho irindi hinguriro rikora ifumbire ugeze kure cane kandi ryo rikaza ryegereye Perezida Ndayishimiye nimba hatari iryiwe. Nk'uko twabibonye mu itangazo rihamagara abipfuza gukorera iryo hinguriro rishasha, izina ryaryo ni Branding Fertilizer. Iri hinguriro ryoba rimaze guhabwa ubushobozi budasanzwe naho ritarakomera. Amakuru tudashobora kwemeza akaba avuga ko Fomi itakirekuriwe kurangura ivyo bita matière première kubera yoba itagihabwa amafaranga y'agaciro muri BRB. Fomi yoba isabwa kugura matière première muri iryo hinguriro rishasha. Ibintu vyifashe gutyo mu gihe hari ibihugu vyo mu karere vyoba vyaramaze kwemerera Perezida Ndayishimiye kumushorera bimwe biboneka ifumbire riva mu Burundi. Kwaka ingufu Fomi vyosigura ko Perezida Ndayishimiye n'abo bari kumwe haribo bagiye kwimbura inyungu iva mu rudandazwa rw'ifumbire. Hano haca haduka ikibazo gishasha. Ubwo ivyo Perezida Ndayishimiye avuga ko agiye gukosora sivyo nawe hariko arubaka. Wishe Fomi uyihoye ko hirwiriyemwo abakeba. Abakeba ni ukuvuga abantu biyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza, hanyuma ugakora irindi hinguriro rikwegereye nk'umukuru w'igihugu. Ubutandukanye gute n'uwo wasubiriye? Mbega ko Perezida Bagaza yari yarujuje igihugu amahinguriro yegukira igihugu, ni kuki uyu munsi abatwara igihugu bakoresha amahera y'igihugu mu gukora amahinguriro yabo bwite? Hano harimwo agahaze gakomeye. Nayo kandi mu gusozera, ihinguriro Fomi ririko rirahura n'ibitero bikomeye cane. Bimwe biva mu makosa yaryo aho twavuga nk'imanza ziri mu butungane zatewe n'akarenganyo kakorewe abakozi kandi kabandanya gukorerwa abakiri mu mirimo. Hariho ibitero bifatiye ku njyane za politike ziri hagati y'ibihangange vya CNDD FDD, aho bimwe vyitwa ko biri mw'iragi rya Nkurunziza ibindi bikaba abayoboke ba Ndayishimiye. Ibitero vya nyuma navyo bitumbereye gusubiriza Fomi n'irindi hinguriro ryegereye canke ryegukira Ndayishimiye. Biragoye kubona ingene Fomi izotsinda bino bitero vyose.
Ikibazo umuntu ashobora kwibaza abonye ibiriko biraba kuri FOMI ni kazoza k'amashirahamwe n'amahinguriro atandukanye hashingwa n'abategetsi, nimba ishirahamwe rica ripfa iyo intwaro ryari ryegamiye igiye, mbega abatwara baribuka ko nabo amashirahamwe yabo azopfana nabo. Ubu rero amashirahamwe yose ariko ashingwa na Ndayishimiye nabiwe azoherana n'intwaro ya Ndayishimiye. Ikiboneka co nuko indyane ziri hagati y'ibihangange vya CNDD FDD ziguma zifata umurindi ukomeye. Iyo umuryango umwe umaze kwagirizanya imigambi yo gutembagaza ubutegetsi, imigambi yo kwicana, imigambi yo gukeneshanya, ibikorwa vyo guhindura amafaranga ya bamwe ibipapuro, imigambi yo guhombesha amahinguriro ya bamwe, ihiganwa rijanye n'incungu bemera, ntawe ushobora kumenya iyo iryo nyinyurana rigarukira. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi no mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu twarabonye ingene impande zihangana muri CNDD FDD, umurindi w'ivyubu wo uje ukundi. Imana irinde Uburundi n'Abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje inkuru ndende iriko iravurwa kuri FOMI, ikavurwa kuri Perezida Ndayishimiye, ikavurwa kuri Ziranotse, ikanavurwa kuri Alain Guillaume Bunyoni. Nayo mu gusozera kandi womenya ko mu ntara ya Gitega mu rukurikirane rwa yandwi yahariwe imigenderanire hari byo bita semaine diplomatique, ngaba bamwe baserukira ibihugu bitandukanye mu Burundi bishikiye ku cicaro gikuru ca Payeje Burundi kuri uwa 28 Ruheshi mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyahinguwe n'urwaruka rushigikiwe n'ico kigo. Profeseri Desire Manirakiza umuhuzabikorwa wa Payeje yabanje gukoraniriza mu nyubakwa za Payeje abo baserukira ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo kubatahuza kuva mu mizi umugambi w'igihugu Payeje y'icarico n'icatumye ivuka, hari vyo gutorera inyishu ikibazo c'ubushomeri mu gihugu c'u Burundi, aho ubona ko urwaruka ari rwo rwinshi kandi rutagira akazi. Icegeranyo catanzwe cerekana ko kuva muri Ndamukiza 2021 gushika muri Ruheshi 2023 urwaruka rwababa ibihumbi 10 ari rwo rwaronkejwe inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi, ruraheza ruja kuzikwiragiza iyo rwaje ruva. Ibihumbi 81,320 barahimirijwe. Imigambi ishika ibihumbi 2011 yarashigikijwe uburyo haraboneka ubuzi bushika ibihumbi 2,216, muri bwo 143 bukaba bwaratanzwe na Payeje. Ubushika ibihumbi 2028 buvuka ku bw'imigambi yariko irarangurwa. Amakoperative yashigikiwe na Payeje yashoboye gutanga ubuzi bushika ibihumbi 23,532. Ni mu gihe habonetse ubuzi bwo kwimenyereza imyuga ibyo bita stage bushika ibihumbi 2, muri bwo Payeje ikaba yaratanze 143. Urwaruka rwari rwaserutse n'ivyo ruhingura rero rukaba rwari rugizwe n'abahingura amahereni n'ibindi bikoresho mw'ihembe, abahingura ibifungurwa bitandukanye nk'agapiripiri, ibitumbura bikorwa mu gitoke, iforomaji, eka n'ivyambarwa nk'imipira, ibirato n'ibindi.